bace baza ku mugaragaro turandika urupapuro rurahari ruri hano twanditse duca tuvugana yuko jewe nzobafashisha imiliyoni 15 mugabo naraye ntangaye numvise agiye imbere y'inzego avuga ko bampaye ibigori mbibagurira ideni hama sinabishura je nibaza ko ujya muntu ubutungane nimba bujejwe kureba ababeshi no kubahana ujya muntu yoroyengutswe imbere y'ubutungane akabazwa nagire mbeshyuze bijya n'ububeshi kandi hano turi hari abene gihugu beshi kandi hari mitumba 5 kandi harimo n'abari muri Sangwe nyene ijya Sangwe yavuze jewe mvuka ku mutumba wa Kivuvu nujya Manuel Naramabuye nihavuka Manuel Naramabuye yari umukuru w'umutumba hama catwara Sangwe nkuko imitumba yose leta yayihaye amafaranga ikoresha mu mvo zo kugira yiteze imbere kugira abantu bakorere hamwe umutumba wa Kivuvu rero amahera bawuhaye uwaratwaye Sangwe nta bikorwa yapanze ayo mahera ngakoreshwa ahubwo yaciye atoramo bamwe na bamwe amahera barayagabura bayagabuye ntibayakoresheje ibikorwa aho iyindi mitumba wasanga yoyo irima ikorora umutumba wa Kivuvu ibyo ntibyigeze biba hama haza kushikako aho abagendeye amasangwe baraba ibyo akora umutumba wa Kivuvu cubura ibyo werekana niho uwo Manuel Naramabuye je yaciye andondera nk'imvukira ambwira ati aho hantu uri kurarimira nagira ndagusabe untize nibaza kugendera Sangwe nzoce ndaherekana mvuge ko ari umurima wa Sangwe jewe nanje naciye mubwira ati jewe sinoshyigikira ububeshi nk'ubwo noba nkoze ikosa ahubwo nimba wabuze ibyo werekana jewe urabona umurima ni gwanje hama nazanye imbuto nazanye umwavu wewe genda utora abantu bagize Sangwe bazana amaboko bateragire hama nibateragira ibigori muzoce munabagara nibyera tuzoharura umutahe nashyizemo itongo sinzoriharura tuzoharura umwavu duharure abakozi barimye duharure imbuto hama mbikuremo ibisigaye inyungu isigaye tugabure nitugabura je tugaburemo kabiri je uruhande rumwe ndarutware urundi nawe urujane urushyire mu kigega cya Sangwe uko nyene rero niko byace bikurikirana jewe abantu baraza barateragira hama ibigori biramera barabagara nije nagura imiti bigeze no kurara nije nazanye abanyezamu mugabo kubera yari bigori byerekeye iki uruhande rumwe bigori byaciye bihombye ibigori twasaruye maruye nasanze nakoresheje miliyoni 17 mugabo hasaruye ibigori by'imiliyoni 7 aho rero tuca turahomba niho naciye mvuga ati rero nubwo twari kugabura inyungu bigaragare ko n'igihombo twari kukigabura none imiliyoni 5 mwe nabo muzikura genda murabe mu kungene mworondera amahera ya leta mukayasubiza niho Manuel yaciye agenda afata umuntu wese yari yahaye amahera besha arabafungisha kugira basubize ayo mahera notanga nk'akarorero nk'uwitwa Sabimana yarafashwe arafungwa kugira afungurwe yagurishije inka yiwe amahera yabaye Manuel acara yajya ayariye niho jewe abagize Sangwe abo ku mutumba banyituye nk'umushinga amateka baca barambwira ati none kiyindi mitumba tumva igira isubiza amahera yahawe twebwe umutumba tukaba nta mahera dufise Manuel akaba ari we yayatwaye ntacyo dufasha umutumba Kivuvu wabura amahera we ntuzoseba mu bandi je nacenda babwira ati genda mufate abagize Sangwe mufate abakuru b'imitumba uko ari 5 mufate abahuza muze mwandike ko jewe nemeye kubafashisha imiliyoni 15 igihe leta izobaka bimahera nzoca nyashyira kuri konte ya leta bace baza ku mugaragaro turandika urupapuro rurahari ruri hano twanditse duca tuvugana yuko jewe nzobafashisha imiliyoni 15 mugabo naraye ntangaye numvise
agiye imbere y'inzego avuga ko bampaye ibigori mbibagurira ideni hama sinabishura. Je nibaza ko ujya muntu ubutungane nimba bujejwe kureba ababeshi no kubahana, ujya muntu yoroyengutswe imbere y'ubutungane akabazwa ibigori ibiro yazanye ku ruganda, akabazwa ikiro ayo yakigurishije ko canke nimba yari ibyo yahaye ko ntabure jewe ntazi, akabisigura. Mugabo jewe ibyo nzi bijyanye n'ibyo hasangwe nzi, jewe nzi ko nemeye kubafashisha imiliyoni 15 nk'uko nemeye gufasha imiliyoni 15 kw'iki kiraro komine yari yagize devi ntibagikora nkaca seruka ati ndabafashisha imiliyoni 15. kandi nagenda babwire ko sinokwemera ko ngirira ideni abene gihugu ku mutumba mvukako. Nagenda bamenyeshe ko bijya byose mwumva ari ububeshi, ahubwo ujya muntu akwiye kuraba ibyishi nyuma yabyo kuko rijya nirementanya rikabici. Nagenda bamenyeshe ko abanyagihugu bidoga abeshi, hari abidoga mu kutamenya, hariho n'abidoga mu bijanye nirementanya usanga batumwe n'abandi. Mereye kubidoga mu kutamenya nobwira bene gihugu nk'igihe nk'umwere gihugu abonye nk'umugabo wiwe afashwe n'igipolisi akagenda agafungwa, nibaza ko uwo mwene gihugu yoca ajya kuronderera nyene mu batwara igipolisi canke abona tomushikira agashyikira chef de zone, abona tomushikira agashyikira musitanteri, mu bisanzwe bakamuzimurura kuko nk'umwere gihugu agiye fatiye nko kubaciye imbere y'inzego bakavuga beshi bampamya yuko ngabafungwa aricyo mbiziho. Nagenda bazimurure ndababwire ko nta muntu yofungwa mbizi nk'umushinga amateka. Jewe njejwe kuvugira bene gihugu, sinjejwe ko umuntu yohohotegwa, ahubwo wahohotewe jewe njejwe kumuvugira. Bajya abantu rero fashe nka bajya badamu baje bakavaka abagabo bafunzwe, mu bisanzwe gufungwa umuntu afungwa n'icyaha yakoze canke agafungwa n'amatohoza ariko arakogwaho, kandi afunzwe si umuntu afunga baca baraba agatumbera, nimba umuntu ari mu gipolisi agatumbera mu gipolisi, nimba ari mu butungane agatumbera kwa procureur.